Abana bafise imyaka mike cyane ngo barihereza ibinyobwa biboreza. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umupfasoni Manirambona Serafine, umukuru w'ishirahamwe BAPA, ishirahamwe rirwanya inyifato yo kunywa ibiboreza ku bana, asaba leta ko yoshiramwo inguvu nyinshi cyane kugira ngo ingeso yo kuborerwa ku bana iranduranwe n'imizi. Reka tumwumvirize. Turasaba ko hoba icigwa mugabo tutarinze turavuga ico cigwa, umwe wese muri mwebwe mwiyumvire nkaho muba mu nzu 10. Inzu 10 woba ari abantu mubana, muhora mubona ingene dufatire ko abana bahejeje ibibazo. Ugiye muri iri barabara ryose rya Bujumbura, ahantu hose usanga abana bagiye kugira ibintu bita ngo guhamba ibibazo. Nimugire ngo babicaye bariko baranywa ifanta, baba bicaye ari ibintu biteye ubwoba. Mu miryango iwacu ni henshi cyane usanga abana ku mugoroba abandi bagira ngo bagende kwiga, abana bari mu myaka muri secondaire, mu mashuri yisumbuye canke no mu mashuri y'intango, aho usanga mu bubare mwicaranye abantu bakuze baba bicaye ngaha, ubu basanga n'abana benshi. Ubirabisha amaso vyarahindutse sico kimwe na kera wasanga abana ari bake cyane bicaye mu bubare, canke abana bari kubaranywa inzoga ata muntu numwe bari kumwe, mugabo ubu ni ibintu bisanzwe cyane. Rero ico nico tunasaba cyane, twebwe tubirabisha amaso abantu bose, urabona ko abana ni benshi, mugabo ico cigwa ntakiragirwa kubera iki uburyo buri bwo kugira ngo umuntu agire ico cigwa vyarabuze. Amashirahamwe yagiye hamwe ntabishobora, abashoboye kugira ibyo vyigwa no babwira babigize mu ma province abiri gusa, iyo province ya Kayanza na Cankuzo. Province ya Kayanza na Cankuzo basanze ibice 76 n'ibice 4 vy'abana barakubwira bati twebwe turanywa inzoga, kandi abo rero bari abana bameze gute? Abana bo mu myaka itarenga 14. Hama benshi, ikindi cyadutangaza barakubwira, kandi sinigitangaje niko bimeze, bakubwira bati twebwe inzoga twatanguye kuzinywera muhiri wacu n'abavyeyi baziduhaye. Urumva rero haracari ico kintu cyo kugira ngo nikima twavuze ko hoga inyigisho, kwigisha mu vyeyi ko ahera umwana akiri muto akamubwira ati inzoga kuzinywa nimbi iyo ukiri umwana, burya kirazira. Murazi ko mwese mwakuze umuvyeyi akubwira ati hari ikintu kizira, mugabo najewe ngana gute canke mwebwe ndazi ko ata umuvyeyi numwe yigeze abwira ngo nibaki inzoga kirazira. Benshi yumva umengo no gukunda umwana akamusomyako, yamusomyako. Twe twakuze batubwira ngo iyo bagusomeje ko ngukunywa ngo uratinda ukukuru kaziheba, mugabo sivyo twabonye. Ukukura uba warumvise ubwo buryohe bwazo, biratinda kamwe karura kagatinda kagasosa. Rero nico bituma twashaka ko nta kigwa kiraba, mugabo no babwira ko umwe wese aravye ahatumbereye abana banywa inzoga ku bwinshi kuruta n'abakuze, kandi ntibanywe no kuba banywa izirengeje. Abana barayibonyoberwa, abana barananirwa amashure cyane, kuko umaze ntawe ufatanya inzoga no kwiga. Aho kwiga ku mugoroba ukaja kwiyumvira ko agacupa gahava kaza, utakaronse umutima ugahagarara, urumva ko bituma mu nyigisho abana batiga ngo batera imbere. Ikindi naco uti hariho abantu zasesereje, naha nyene twari twarasabye ikigo cofasha abantu babishaka. Nta kigo kiriho mu Burundi, atari umuntu yigiriye umugambi ati ndahevye, nta kigo kiriho. Ico kigo rero nico natwebwe twasaba, mu byo twasaba twaragisaba. Hariho umuntu agira ati jewe vyananiye, ndumva ko nshaka kuziheba, mugabo harya inzoga ni ngurumogi, bayita ko ari drogue douce. Si gwa rumogi uzumva rugupaye ubwo nyene, muga yoyo ni buhoro urayinywa, mu nyuma ukazotinda urupfu rwawe rurava kuri zo. Twaragerageje aha, ubona twahereye kera, twahereye kuko tuza turakorana n'abantu, twarakoranye n'abantu bajejwe intwaro. Ubwa mbere na mbere turakorana n'abajejwe intwaro, turakoranwa n'abajejwe umutekano, twarakoranye n'abashinga amateka, turakorana n'abakenguza amateka. Turiko turababwira tuti
naho iryo tegeko ritarahaba reka twebwe twikingire dukingire abana bacu. Nico twabye tuvuga guhimiriza ni ibimuhora kumva tuvuga mu iradiyo kugira ngo umuvyeyi naho kuko hariho kutamenya cyane kubera twababwiye ca kibanza c'inzoga mu Burundi. Wowe uri umuvyeyi uravuga uti jewe najanye gutembera n'umwana wanje kakanywa ntangorane uko umuha akiyongera nawe ukiyongera. Numva umwana amaze kubona ko n'umuvyeyi atangorana bibonamo mutari kumwe hoho aranywa karenze kandi naho muba muri kumwe aramusaba akamuha akagwe none niyaborerwa ko atawatutse ari jewe umuvyeyi we nazimuhaye ntangorane. Umva rero igikomeye cyane ari naco dushaka ko dufashanya na mwebwe dushaka kugira ngo tuvuge tuti turashaka mu Burundi aho umwana ari munsi y'imyaka 18 yokura n'ubutabikora azi ko bizira. Hagahera twari twaranasavye nuko mu mashure ho bajamwo kumwe bagira ivyigwa vya stop sida hakajamwo n'ibintu vyo kwitwa stop alcool chez les mineurs. Kirazira inzoga ku mwana atarakwiza imyaka. Ico rero cotuma biza bicitse nk'ururirimbo hajya ntihabura umwe canke babiri yumva ko yobiheba. Hanyuma hariho ishirahamwe ry'abasuti n'iry'abagide bobo bari mu ruhande rwo guhimiriza. Twebwe turi muri aho dushaka ko haja hitegeko kugira n'abahimiriza biborohere. Mugabo naho rurahimiriza ata muntu ari hejuru ngo agira ati ubirenga ko turamuhana. Aho rero ubu atari kuraja aho rero nabo barashimika bagenda mu bana bakaduga kugira ngo baze barabwira abana ati naho mubigira ni bibi mu nyuma amagara yanyu zotituka mu nyuma muzoyoberwa mu ishure mu nyuma nimwamara kuba abantu bajejwe imiryango amahera yanyu aherera mu nzoga. Ivyo rero ico no kwishura nuko dukeneye abantu bahimiriza. Ego mnaga murate ivyo mumaze gukora ubona muzoshika kwihangiro canke igorane mubwira ko murakora ivyo bikorwa vyanyu bizi. Murakoze. Twebwe rero twarabonye ko iryo hangiro tuzorishikako kubera iyo turiko turabivuga guhera mu bashinga amateka aribo bashifata kenshi amategeko guhera kuri n'umukuru w'igihugu yarahisemereye aravuga ko inzoga ziriko zirakora ibara mu Burundi ko rero inzoga zogabanuka. Mugabo ikintu kihora kitugora nuko birateba ariko bizoza. Twebwe turashigikiwe nuko no babwira abashinga amateka abakenguza amateka turagirana inama kandi bose bakavyumva uko. Mugabo rero haragera igihe kubera za nzoga murabona ko bakubwira bati haraho inzoga tuzikuramwo amafaranga yo gufasha igihugu. Muga natwe tubabwira tuti murazikuramwo amafaranga nivyo ariko iyo hageze amafaranga muvuzamwo abantu inzoga za sinzikaje aba menshi kuruta yandi mwunguka. Ivyo rero nuko atacigwa kiraba umuntu yosanze ayo mahera bavuga bati dufate amashirahamwe agira inzoga yenga inzoga amashirahamwe aduha bihindukiye tukaza kuraba tutanga muri mituwere yo kugira abantu bivuze urasanga amahera amwe watanga ashobora guhera cyane gose kubera umuntu yagwaye utegereza kumugurira imiti myinshi.